Reka subire ndabaye kaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri isheni yanyu himwe rudendeye Isange TV isheni ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakuba amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka subire ndabaye kaze mu makuru yacu uyo kuri iyi saha, amakuru yo kwigenekerezo rya 12 Kigarama uyu mwaka. Akaba rero hari amakuru nje cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gisirikare cy'u Burundi ntaje cyane General Major Silasi Ntigurirwa atangaje kuri radio y'igihugu RPA ko yamaze gufata igihugu cy'u Burundi, bikaba kandi ngo byagizwemo uruhara ntangere n'urongoye igisirikare cy'u Burundi Prime Niyongabonetse afatanije na Gervas Ndirakobuca wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. President Ndayishimiye harakinjuye akirije agatwe kubera ko iyo uravye ibimubayeho ntabwo bisanzwe. Nimuje kandi no ubundi ngaha muri Afrika murabizi neza ko amazi iminsi hakorwa ibintu vy'amakudeta, aho rero abasirikare cyangwa se abagenerali aribo baba bariko baratembagaza ubutegetsi. Nimuje kandi abanyagihugu cyane abadede bari bamaze kurambirwa President Ndayishimiye, bamwagiriza ko Ndayishimiye ngo yamaze kubabohera amaboko imugongo ndetse ngo ariwe ashaka no gusambura umugambwe n'igihugu muri rusange, ngo ariko aragitembesha agishira mu mwobo. Nimuje kandi Ndayishimiye we yariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo azabone uburyo bwo kwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka wa 2027, ariko kuri ubu ngubu rero akaba akuwe ku butegetsi n'isaha itaragera. Nimuje kandi abanyagihugu bo bariko bararirimba itsinzi bavuga ko ibishikiye Neva ngo babyishimye cyane bivanye nuko nubundi ngo yari yarababoheye mu mugongo, aho bamwagiriza ibintu byinshi bikomeye nko kuba yarateje ikibazo cy'ibura ry'igitoro ngaha mu Burundi icamaze kuba umuzi wibuye kigiye kumara hafi imyaka 5 kitaboneka mu Burundi, bituma kwiyunguruza mu Burundi bigorana cyane. Nimuje kandi no mu mezi yaheze mwaravyumvise ubwo hari yateguwe umugambi wo gutembagaza President Ndayishimiye, ukaba rero ari umugambi wari wateguwe na bamwe mu bagenerali bakomakomeye mu butegetsi bw'u Burundi mu gisirikare cy'u Burundi. Nimuje kandi Ndayishimiye yari afise urugendo rumushikana mu gihugu cy'u Bufaransa, ico gihe akaba yari yitavye inama y'abakuru b'ibihugu byari kuba irongowe na President w'u Bufaransa ariwe Emmanuel Macron. Ikaba kandi yari inama yo kurabira hamwe uko umutekano uhagaze ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cyane mu musoro kwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndayishimiye yari kuyitabira hakarimba harimo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, si we wenyine kuko hari karimo n'umukuru w'igihugu ca Uganda ariwe Yoweri Kaguta Museveni, mu president wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, president wa Togo ndetse na president w'Ubufaransa ariwe yari kuba arongoye iyo nama. President Ndayishimiye ku munota wa nyuma yaciye asubika urugendo rwo kujya mu gihugu cy'u Bufaransa muri iyo nama, bivanye nuko yari yamaze kumenya ko hateguwe umugambi w'abagenerali bateguye umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi, aca afata ingingo yo gusiba urwo rugendo. Naho mu yandi makuru kandi turaza kunyarukira mu mugambwe CNDD-FDD aho iby'ingenzi ku uruntu rututumba muri uwo mugambwe nyine uri ku butegetsi mu Burundi. Turaza kubwirwa ko mu uburyo bw'idonido tubibashikiriza, kandi turaza no kugaruka turabira hamwe ku ndongozi zagiye ziraminuza. Turaza kurabira hamwe igihe dutana ko imikono ngo ibi ntibyakozwe kandi hari n'igihe impamvu aba ari inyishu. Iyo ntaye nayo turaza kwigaruka ku buryo bw'idonido. Turaza kandi no kunyarukira ku yindi nkuru ibise umutwe ugira uti impanuro za gusa, aho rero ngo rimwe na rimwe abantu ngo bagize ngo batigeze baja muri leta ngo ariko kandi ngo bakurikiranira hafi inkino na politike, hari ibintu ngo babona by'ingirakamaro ariko kandi ngo n'abarongozi batabona. Turaza guhera kuri uyu mugabo Nyamitwe tuze no kubandaniriza ku bandi bose bari mu butegetsi bw'u Burundi mu kanya makuru yacu kuri iyo bw'idonido. Mu mugambwe CNDD-FDD harimo iby'ingenzi ku runtu
uriko ratutumba muri uyu mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi. Mu mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD haravugwamo gucikamo ibice kw'abakomeye bitewe ndetse no kutumvikana ku gihitamwo umukandida uzorihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka wa 2027 ndetse n'ivuka ry'itsinda ryiyemeje gushigikira Evaristo Ndayishimiye. Radio RPA cyangwa se Radio Publique Africaine dukesha aya makuru aravuga ko kuwa gatandatu igenekerezo rya gatandatu uyu Kigarama y'umwaka habaye inama idasanzwe y'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ikaba yarabereye mu Cankuzo. Iyo nama yagaragaje ko hashobora kuba hari gucikamo ibice muri uru mugambwe. Bamwe mu banyamugambwe ba CNDD-FDD bakoze itsinda bise Bene Samuragwa baniyemeza gushinga ihuriro rishigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije muri umwaka wa 2027. Ikimenyesha makuru kandi kivuga ko aya macakubiri avugwa muri uwo mugambwe agenda yigiza hirya uruhara rw'urwaruka ndetse n'abaturage mu migambi y'uyu mugambwe. Kwigenekerezo rya gatanu n'irya gatandatu Kigarama y'umwaka muri hoteli ya Ruvubu Park, hoteli iri muri mu gace ka Cankuzo nyene, habaye inama y'abagize ririya huriro rya bagumyabanga ryiyise Bene Samuragwa bari bambaye imipira ibaranga. Umwe mu bayitabiriye yavuze ko yari igamije ngo guhamagarira abagize ririya huriro gukora ubukangurambaga ndetse mu gihugu hose ngo bwo gukangurira abanyagihugu b'u Burundi ngo kuzashigikira Perezida Ndayishimiye. Izindi nama ngo nk'iyi kandi ngo zabaye mu bindi bice byo mu zindi ntara gusa, ngo iriya yo yafatwaga nk'ihariye. Mu bayitabiriye kandi harimo umushikiranganji w'igisirikare cyangwa se wo kwivuna abansi ariwe Marie Chantal Nijimbere, umunyamabanga nta mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Cyprien Nshimirimana aserukira abasirikare bakuru mu gisirikare cy'u Burundi kimwe ndetse n'abacuruzi bakomeye ndetse n'abashinga amateka bakomoka muri Buhumuza. Naho leta ngo kandi reka tube ngo turirabira uko indongozi zacu zagiye ziraminuza erega ngo hari igihe kandi tutanako imyikomo ngo ibi ntibyakozwe kandi hari ngo n'igihe impamvu aba ari inyishu. Nk'akarorero mu gihugu ca Tanzania ni gake kanjane abagitwara bataba bize amashuri menshi. Nka Samia Suluhu Hassan ni Dogita Magufuli nawe nuko hirya gatoya Ruto yarize amashuri araminuza, bica byumvikana ko n'ibihugu byabo biteye imbere cyane ko baba bazi iyo bajana igihugu. None twirabire aha iwacu mu Burundi atagushira isoni canke iki, turabe uko abakuru b'ibihugu bacu bagiye bariga. Ubwo ntawe tumenye gutukana, turabire hamwe indongozi zacu uko zize harimo ndetse n'igihe tuca tubona impamvu bakoze bagashimwa. Ubwo indongozi n'ubu ziba zifise uburenganzira bwo kwiga kandi hari abize ari indongozi. Dusubiremwo iciyumviro atagutukana. Michel Micombero muri 66 gushika 76 yize kuri École Royale d'Administration du Burundi, ishuri ryigisha intwaro ndetse kuri Académie
Royale Militaire nayo ya Bruxelles ishure rya gisirikare mu Bubiligi. Jean Baptiste Bagaza muri 76 kugera muri 87 yize kuri École Royale d'Administration y'u Burundi na Académie Royale Militaire yo Bruxelles mu Bubiligi. Pierre Buyoya muri 87 gushika 93 na 96 gushika 2003 yize kuri École Royale d'Administration y'u Burundi ndetse no kuri École Royale Militaire ya Bruxelles mu Bubiligi. Michel Melchior Ndadaye muri 93 yize muri kaminuza y'u Rwanda be na kaminuza mu Bufaransa. Yize iby'uburezi mu Rwanda yiga iby'amabanke mu Bufaransa. Cyprien Ntaryamira muri 94 yize muri kaminuza y'u Rwanda aronka urupapuro rw'umutsindo mu by'uburimyi. Sylvestre Ntibantunganya muri 94 gushika 96 yize kaminuza y'u Burundi imyaka 3 mu nyuma ahungira mu Rwanda aho yaronse urupapuro rw'umutsindo muri kahise indanga ibihugu histoire et géographie, anashira ko urupapuro rw'umutsindo mu byo kumenyesha amakuru. Domitien Ndayizeye muri 2003 gushika 2005 yize ishuri rikuru rya ETS Kamenge arahungira muri Congo arabandanya aronka A2 acaja mu Bubiligi muri kaminuza ya Louvain aho ndetse yize asohoka azi iby'umuyaga nkuba cane. Pierre Nkurunziza muri 2005 gushika 2020 yize kaminuza y'u Burundi mu gisata cyo kwinonora imitsi. Evariste Ndayishimiye 2020 gushika ubu yize kaminuza y'abikorera utwabo Sagesse d'Afrique iri muri Asiatique i Bujumbura mu gisata c'amategeko. Twibukanye ko yari yatanguye kaminuza y'u Burundi amagume aramutesha kubandanirizaho ivyirwa. Birakwiye ko umurundi uza menya uwo gutwara canke yagutwaye ico yize aho yize ico ashoboye kurigira ngo ntuzoze musaba amananiza. No mu yandi makuru ngo rimwe na rimwe abantu tutigeze tuja muri leta ariko kandi tugikurikirana imikino na politike hari ngo ibintu tubona by'ingirakamaro ariko kandi n'abarongozi batabona. Reka duhere kuri uyu umugabo yitwa Nyamitwe. Ku bantu bazi uruhara rwiwe muri leta ya Nkurunziza, uyu mugabo yaraciye ubwenge cane yavyerekanye inyuma ya gato ya 2015 aho Uburundi bwari bwahariwe ivomo aho ndetse ata muntu yipfuza kubuzamwo kuko bavuga ko atamutekano, ariko uravye ibiteramwo amadiskuru n'ibintu yategurira byerekana ko Uburundi ari nyabagendwa bigatuma ndetse ivyabaye byibagiranwa n'ingoga. Uyu mugabo kandi ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye yejejwe inyuma arongekwa mu mahanga, ariko kandi uyu mwanya leta ya Evariste Ndayishimiye iramurekeneye nimba batabibona naha nuko badatahura ivyo barimo. Tuje kuri Rwasa. Mu bintu leta ya Ndayishimiye ikeneye uyu mwanya harimo inguvu z'abanyagihugu. Uyu mwanya kandi nimba mutabitahura muriko murafyina kuri kazoza k'abarundi benshi. CNDD-FDD uko mwoba mwibaza ko mukomeye rwose, Rwasa afise inguvu nyinshi mu banyagihugu zotuma kino gihugu mutagitakaza. Igikeneye ni kumugira ahe bisumba kumugira umwansi canke kumwegeza inyuma, kuko nimba mutabibona neza hari kazoza k'abantu benshi muri ko murafyina ko, kandi bino ntimwibaze ko ari kera cane. Domitien Ntibantunganya bobo abahanuzi beza bibaye ngombwa
garukana Nyangoma kuko ngo kugira ngo ivyiyumviro gusa byo mu mugambwe umwe ntibyigeze bishikana abarundi aho bipfuza gushika. Iri kaza kandi mwakoze ngo nukumva ko igihugu catwarwa n'umugambwe umwe kandi muzi neza ko amanyanga wagiyemwo mwarihenze cane. Muracafise umwanya nubwo jewe mbona nko kwari ko ari muto, ariko kandi umwanya mufise ushobora gukiza kazoza k'abantu benshi gusumba uko mwibaza ko mwikwije. Ndasubiriyemwo muriko murakina kuri survie y'abenegihugu benshi, nimba mutabitahura ngo murafise ibibazo ntangere. Iyo rero ikaba ari intahe y'umunyagihugu yari adushikirije na cane cane agaruka ku magume y'ibiriko birabera mu Burundi na cane cane umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Numuje kandi havuga ibintu byinshi cane mu Burundi. Ubu ngubu havugwa ibintu bishavuza abanyagihugu na cane cane baridogera umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuba ariko arashaka gusambura igihugu, ndetse ngo kuri ubu ngubu kiriko irashaka gutemba kuko ivyo ariko arakorera abanyagihugu ngo vyabaye ibintu bishabuje cane amakungu. Ndayishimiye muza muramwumva kenshi cane aririmba ngo Burundi ni Edeni yo muri Bibiliya, akavuga ko itunga Burundi bufise ngo atakindi gihugu na kimwe kw'isi kibufise. Avuga kandi ngo mu myaka iza ngo Burundi buzoba butanga ifashanyo ku bindi bihugu ndetse no mu makungu, vyumvikana ko Burundi ngo buzoba buteye imbere kandi bukize cane. Numuje kandi abahinga mu vya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini bavuga ko uru ruhendo Ndayishimiye ayamahenda abanyagihugu mu Burundi ngo bamaze kurambirwa, ndetse isaha n'isaha ashobora kuzokwisanga ari mu mazi abira. Numuje kandi mu mugambwe uri ku butegetsi hamaze gutangura indyane, aho uramutse ku mugambwe CNDD FDD ari we nyene iteka Reverien Ndikuriyo icuka kibi casubiye kuduga. Murabizi neza ko ejo bundi atanze imihoho, akaba yaratanze imihoho mu nama nkenguzamateka, ndetse byatanguye no kunuganurwa ko Evariste Ndayishimiye ngo atazokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Nimuje kandi uyu Reverien Ndikuriyo yatangaje ko azokwitoza nk'uwigenga mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Muribuka neza ko mu Burundi hari ico twise systeme politique ya CNDD FDD, aho rero zimwe mu ndongozi uwo zishatse muri iyo systeme ari we utwara Burundi. Murabizi neza ko bari bafise ico bitaga inyabutatu, hariho ko Burundi buzotwarwa na President Nkurunziza. Uyu mwisi Petero Nkurunziza rero nyuma yaho yaje gutanga imihoho, yaje kuryamira akaboko k'abagabo, ariko vyanavugaga ko kandi ngo hazoca harya ko Hussein Rajabu, ariko siko vyagenze kuko we atabishatse, aho bwaciye yaje ko uwo Evariste Ndayishimiye utwara Burundi ubu ngubu. Ariko abanyagihugu b'u Burundi baramwidogera bakavuga ko ivyo ariko arakora ngo nko kuba igitoro caramaze kubura mu Burundi, ndetse n'inzara idahera, kunyuruzwa kw'abantu bakaburwa irengero, ivyo byose ngo biri mu bituma intwaro ya Perezida Ndayishimiye igaragaza ko yananiwe, ntaco iriko irakora uretse ngo kubereza igufwa abanyagihugu, ndetse no kuba ariko arabasamburira ko n'ubutunzi bwabo bari bafise nk'ubutare ngo ari wenyine abunyonora. Perezida Ndayishimiye mu minsi iheze yatangaje ko ubutare ngo buriko burashorwa mu gihugu c'Ubushinwa ngo buzofasha Burundi mu kwiteza imbere, kandi Burundi buzoca buba igihugu kizoza kiratanga ifashanyo mu makungu kubera ko gifise ubutare bwinshi. Ariko mu minsi iheze umugabo urongora ishiramwe Parseme ariwe Faustin Ndikumana yamwifatiye ku gahanga avuga ko Ndayishimiye ariwe ariko ararya itunga ry'igihugu, kandi ngo ntagaragaze iyo ariko arabishira ari uguhenda abanyagihugu. Yamwifatiye ku gahanga rero Ndayishimiye ishavu riraduga, atangura gutukana
bigaragaza ko Ndayishimiye nta rupfasoni yagaragaje ubwo yariko arifatira ugahanga Faustin Ndikumana uramutswa ishiramwe Pariseme bivanye n'ibyo yavugaga ko ayo mahera ariko arashorwa mu butare agomba kujanwa mu banki nkuru y'igihugu BRB akazorangura imigambi y'iterambere ry'igihugu. Ibyo byose rero biri mu bishavuza abanyagihugu bakabona ko Ndayishimiye atagishoboye gutwara Burundi na cyane cyane ngo kuko ntavyo yishoboreye.